twita jeu de chaise musicale ni hamwe ni intebe zitanu abantu bakaguma babisanya umwe aje ava ku ntebe uwundi aja ku yundi le jeu de chaise musicale genda kuda ariko ango muri ngerageje guca muri make n'abantu babisanya ku ntebe umwe akava ku ntebe akaja ku yindi nta gitangaje rero kirimo c'est même assez logique wanashaka kubera iki kubera uno munsi dutwagwa n'ikintu citwa CNDD-FDD n'abantu bagiye mu ishamba bafite ico bagiye kugwanira naco bigeze batsindira hari ababazanye ku butegetsi babaterekaho abo barimo abarundi barimo abanyamahanga mugabo ico bari bagiye kugwanira bo barakironse naho batagitsindiye rero barakunda no kutubwira bati igihugu kiragwanirwa ntitorohota tukirekura naho gushika Yezu Kristo agarutse naho ababivuze bamwe bahavuye batangara mugabo naho batangaye ibintu ntivyahindutse urumva rero nta gitangaje nta butegetsi barota bavako no muri 10 ans niko bizoba bimeze no muri 20 ans niko bizoba bimeze ico kuvuga rero kuri ibi kikabiki kikaba je ndakunda kumviriza gukurikirana ivyo Focode ivuga ibiganiro igira ivyo bandika muri Focode je me pose une question nkibaza nti ko bakunda kuvuga ingene CNDD-FDD twara nabi bibaza ko kuri ubu kuva muri 2005 hari umuntu atarizi ingene twara nabi ko je suis certain je suis sûr ko nabari muri CNDD-FDD nyene ngira ngo nuko yitwara barazi ko batwara nabi a plus forte raison n'abanyagihugu barabizi ko batwara nabi pourquoi est-ce que alors dutangara chaque fois ko bagize ikintu ukamenya ikintu cy'igitangaza kibaye nta kintu na kimwe batavizokora ahubwo n'ivyo batarakora bazobikora ça ne peut qu'empirer en fait donc il faut pas ko tuza turabwira abantu ngo yo ngo bafunze umuntu ngo yo ngo bisha abantu ngo yo ngo hatowe naka ngo yo ngo bivye amatora nibitari ivyo bazobikora kuko n'abantu sinzi wabivuze mu mwanya uheze n'abantu bagiye mu ishamba bava mu ishamba sans transition baja ku butegetsi kuburyo igihugu bagitwara nk'uko batwara ishamba rero ubwanyo ibikozwe ntibivugwe kubera ko oya ahubwo hako bivugwa ahubwo hogira ibikogwa dans l'autre sens ego hanyuma narumvise la fois passée umuntu yitwa Bamvuga Inyumvira yaravuze ikintu kiri très intéressant yavuze ati démocratie amatora yaranse ibiganiro vyaranse coup d'état zaranse manifestation zaranse none icoba gisigaye pour changer les choses ou pour améliorer les choses cobigiki ni muri yo sens dukwiye kuja mwa fete kuvuga yuko batwara nabi c'est yego hariho veille ikenewe la veille ni kuvuga abantu baguma bavuga ati hariko habibi no kuvuga uragwiragarutse hariho vore yo gutabariza abantu sorry no kuvuga uragwiragarutse uremera yuko kuvugana sinigeze ngwa nta naho nagiye donc singarutse ndiko ndakubwira yuko gutabariza abantu birakenewe mugabo kugira ibiganiro byo kuvuga ingene CNDD-FDD twara nabi nta nico iyo veille nigumeho bibe documenté abapfuye bandikwe ingene vyagenze vyandikwe mugabo ubunye igisigaye no kwiyumvira ngo hoko gwiki kugira au lieu de décrire ce que le CNDD-FDD fait comment est-ce qu'on change ça et d'une façon effective apana ko nta biganiro bizokunda nta matora azokunda nta kintu na kimwe izindi nzira zose two kwita pacifique turazi neza ko CNDD-FDD atazo izokwemera ubunye hakenewe kuvuga ngo tuvugane ukuri igikenewe ni iki icokogwa ni giki hanyuma hari wavuze ati umuntu yahisemo kugwana ndori kimpa nimba wakurikiye bose barahuriza yuko ibikwiye gukorwa byose bitavugirwa hano mu kiganiro ego mugabo kuvuga dans le sens bikwiye gukorwa turashobora kubivuga kugira ngo abatwumviriza parce que hari igituma mugira ikiganiro urumva ni kugira ngo abantu bamenye ukuri ingene ibintu bimeze dufashe guhanahana kuyaga pour prendre conscience de la situation, de la réalité actuelle, hanyuma tumenye icokogwa. Ingene kizokogwa ntibiganirirwa hano. Nta nivyo nagira mvuge. Mugabo nagira akajambo kanyuma ndori kimpa umwanya watujanye. Akajambo kanyuma no kubashimira ko mwampaye ijambo ibindi nagira mvuge vyari ivyo nta kindi nagira mvuge nti arrêtons de décrire les actions du CNDD-FDD
essayons de les arrêter. Murakoze cyane Ndorikima, reka turangirize kuri nta buntu mwiriwe cyane. Ego mugerageze musubiremo ivyo abandi bavuze, ni nakabazo canke n'intererano. Ndafite utubazo nka tubiri kandi ndanyarutsa. Muravye mu minsi iri imbere tugiye kuronka mu gihugu leta nshasha, kandi iyo uravye uko bagenda bakurakuranwa ku mamanda bagiye bahanahana abasende FDD, imwe yose irafise ivyo yagiye izana nk'ikintu gishasha, haba mu bijanye n'ubwicanyi, iterambere ryo nta riba rihari. Muravye rero leta nshasha ishobora kujaho mufatiye kuri iyi nama nshingamateka yahagiye, mubona hari ibizogabanuka canke biziyongera kuruta mufatiye ku bayigize iyi parlement nshasha? Ku bwanyu nko muri Fokode, ku biharuro muhora mukora n'ama-analyse muhora mukora, ico ni kimwe. Ikigira kabiri, akenshi ibiganiro kuva tukiri muri manda ya mbere, ya kabiri, ya gatatu ya CNDD-FDD, ibiganiro vyo guhanahana amajambo vyarabaho, ariko akenshi tusanga tuguma nyene twizunguruka ko tukerekana amabi akogwa, ariko ugasanga nta gihindutse. Mbega ni ikihe gishasha dushobora kwamiriyora mu bijanye no gutunganya bino biganiro kugira ngo umurundi wari we wese yumve ko hari iyindi ntambwe turiko turatera mu guhamagarira abarundi guhindura ibiri mu gihugu? Nsozera akabazo ka nyuma, mwagiye muvuga bamwe n'abandi bavuga ibijanye no gukora ritarume, ibijanye no gufata umuheto, kandi nabamvuga inyumvira aheruka kubivuga ati niyo nzira yonyene isigaye, ariko mwanacishijemwo, Pacifique yacishijemwo, aravuga za FPB, aravuga Rede Tabara, aravuga za Forebu zahaciye, ariko uno munsi turacafise umuhari uhari witwa Rede Tabara. Muri oni leta ya CNDD-FDD yarawuvuze, n'abantu barawuvuga, na leta y'u Burundi irajabuka kuwuhiga, kenshi bagatana mu mitwe. Ko umenga uwo muhari wo turawiyobagiza, ntidushobora kudugira kuri uwo tukavugana n'abawugize, tukaraba ukuntu tuwushigikira, ukongereza imbaraga, tugaterera ibikenewe byose kugira ngo tudasubira gufondafonda ibindi bishasha kumbure bishobora gukunda canke ntibikunde, ahubwo tukuririra ku bihari. Murakoze. Ugombye kubaza bande mwe nande? Narimbajije ico cyanyuma ndakibajije Pacifique. Ikindi icya kabiri navuga ku kijanye na amelioration y'ibi biganiro tuvuga, reka ndacerekeze kuri Innocent Muhozi niba kihari. Murakoze. Arahari, murakoze cyane ntabo. Ego kumbure ko ngira umwanya watekanije wa kino kiganiro uri kuri atujana, ariko ngira abatumire baraza kumfasha kugira ngo bacagagure benshi mu babajije ni batatu, ngira abandi bagiye batanga intererano. Reka mpere w'ijambo Epitas Shimirimana, hanyuma Innocent Muhozi murakurikira, Pacifique naje murangize. Dufise iminota 5, kumbure turaza kurenza ku iminota 5 ku kiganiro, ngira icendira bakwiye 3 kugira ngo mugire icyo muvuze icyo mwishuye kuba babajije. Epitas Shimirimana, imwe mutangura. Murakoze. Mpere kuri François yambajije ko yavuga ko umugambo wa MSD mu 2010 ngo wari ufise abanywanyi benshi bugwaruka, rero ko kabunye politike uyu munsi twoba dushobora kuja hamwe n'ubwo gwaruka canke guhura kugira ngo tugire commentaire nkuko byahora bikorwa kera. Inyishu no muha ni ego, n'ubu birakogwa, gusa icagomba kumenya nuko hari cyahindutse ni iki? Ntidufise igihugu ngo tugende kugira za meeting kumwe twazigira bamenyesha makuru muhari hanyuma mu vyerekane canke mu bivuge. Twarahinduye umukenyuro w'ingene dukora. Nivyo abatari bake bari mu buhungiro, mugabo nshaka kubwira François ko hariho abanywanyi benshi n'ubwo gwaruka gwishira uri mu gihugu hagati. Ubwo rero ingene rukora si ibintu bishobora kuza kuvugirwa ngaha,
mugashaka kumubwira ko bafise aho bashikiriza ivyiyumviro vyabo, bafise abo bahura kugira ngo bashikirize ico biyumvira canke bagire iyi commentaire nk'uko yari karabivuga. Mu majambo make umugambi urasi uko utunganijwe muri bino bihe bijanye n'ibihe turimo nyene, ku buryo François canke uwundi muntu vyomugora kumenya ingene turiko turakora kubera nyene ari vyo bihe turimo. Hanyuma Ndoricimpa hariho ibintu yashikirije bisa nuko birimwo nk'umwiheburo, aho yavuga ati ibiganiro vyarase, demokrasi yarase, amatora yarase, izindi nzira zose pacifique zarase, ati none hokorwa iki? Ico rero nashaka kumubwira niki, kumbure hariho abarundi bashobora kuba batabona neza intwaro turimwo. Shaka kumwibutsa yuko abarundi bose n'abandi atari Ndoricimpa bavyumvireho, bateza kumenya yuko turi mu ntwaro ifitaniye isano na zimwe za Idi Amin Dada, murazi ivyo zakora mu Buganda. Dufise intwaro ifise icipfana n'intwaro ya Havyarimana yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda. Dufise intwaro ifise icipfana canke ifitaniye isano na zimwe zaba Bokasa, zaba ni bene izo nizo ntwaro dufise. Izo zose rero zagiye mu gihe abanyagihugu benshi bagize urunani bakazigwanya. N'uyu munsi cokogwa nuko abantu bategerezwa kumenya ko bategerezwa kugira urunani bagahaguruka bakazigwanya. Nitwahaguruka tukazigwanya tuzobishobora. Hariho Pamela na Dignité bagumye bavuga bati umwe wese yobandanya gukora ivyo ariko arakora kugira ngo ibintu bihinduke. Shaka kumubwira rero Ndoricimpa n'abandi barundi ko tumenya ko kandi bina Pacifique yari yabigarutse, umwe wese aha hagaze icari ategerezwa gukora buri munsi kugira ngo ibintu bihinduke. Donc ni twebwe dutegerezwa kuzohindura ibintu, sabandi bantu bazoza kubihindura. Kuko tugumye tuvuga ngo hoko gwikumengo nabandi bazobikora, ni twebwe uno munsi dutegerezwa gukora ibishoboka byose. Umwe wese mu vyarimwo, umenyesha amakuru akamenya vyategerezwa gukora kugira ngo ibintu bihinduke, uwo muri societe civile gutyo, umunyepolitike gutyo, ariko cane cane tukagira uyu mugwi munini w'abarundi bahaguruka bagomba kugwanya intwaro nk'iyi, tudasize inyuma rya jambo Jean Claude yavuga ati abarundi twese nitwige kuvuga oya. Ngico rero icokogwa, abarundi twese dutegerezwa guhaguruka tugafatana mu nda kugira ngo twige kuvuga oya haruhande y'ivyo bariko baradutsindagiramwo. Kandi ndabizi ntakekeranya yuko tuzobishikako, nayo ibi bindi ntivyase, nico gituma n'ubu tukibibandanya. Ntushobora kuvuga ngo ibiganiro vyarase, kuko naho iyo uzoja hose uzohindukira ko abarundi bicara kugira ngo baganire. Twe twama twavuze ko ikintu nyamukuru ari uko abarundi twumva kumwe ko dutegerezwa guharanira uburenganzira bwacu. Ubwo nabwo ntavogerwa cane cane n'ubu nuko abarundi tugira ijambo ryo kwitorera indongozi, nuko abarundi tugira ijambo ryo gushobora kwitoza kugira ngo dutunganye ibitariko biratunganywa uko tubishaka. Iki rero ni ntavogerwa. Abarundi dutegerezwa guhaguruka tukavuga tutoya, harageze ko abarundi twicara kugira ngo tuvugane ingene hashobora kubaho aya matora. Ubu burenganzira abarundi twatswe kandi ari ntavogerwa mu kuvuga iri jambo oya, kandi tuzobishikako.
murakoze cyane Peters. Inosa Muhozi sinzi ko namwe muriko muranyumva mugerageze ngira hari akabazo kamwe mwabajijwe mukishure. Inosa Muhozi sinzi ko muriko muranyumva. niho dusigaranye ni ngombwa tuganire kugira dusobanukirwe kumwe ibibazo dufise dufate intumbero imwe mu byo tugomba gukora kugira ibintu bihindutse iwacu ni ngombwa si ukuvuga ko biherera ngaha hari ibigomba gukorerwa ngaha hari ibigomba gukorerwa ahandi kandi ni kwa kundi bakora mu bindi miti ikoranye ni ngombwa abagira diplomati bagera uko byaguzwe societe civile ikora iguma ibazi itabariza abamenyesha amakuru abanyapolitiki bashobora kwisigura n'abandi bose b'abanyagihugu babishoboye bashobora kwiba. Ni ngombwa rero kuvuga burya ijambo ni ikintu gihambaye cyane kuko icyiyumviro ugifise kiraseruka kikavamo ibikorwa processus ni burya umuntu ntiyaduka ngo apfe gukora ibintu kikwiyumvira uri wenyine uriyumvira ukabikora ari bimwe muri benshi biyumvira ugasanga ibiyumvira n'abandi ni ngombwa rero abavuze ikintu kirempoka cyane nibaza ko ari intambara birafise uko bigenda kuko ntabwirisha assemblée générale kugira ngo abantu bakore yuko bafashe uriya oya ufise capacité yubatse capacité kubikora bikora birakora bizima abariko arabikorera kuko umuntu twese twiko tutakorera igihugu abariko babikorera bakubona ko ari bizima baragukurikira baragufasha bakora ibishoboka byose sibica muri assemblée si vote si bica muri capacité yo kwiyempoza mu bikorwa turakora bitomoye byumvikana bidahohotera abantu kurera ikiba abantu byo gutabara abantu binshi ibyo birumvikana mugabo ngaha igituma tubivuga tugomba kuvugwa no kugira ngo nejo bikoze ntagira bitangaza ngo kutakoze ibintu byari guca mu biganiro ngo turabonaho bazi imyaka tubisaba nta kivamo ibyo biganiro byari ari byiza cyane kuko mu biganiro nta urasa uwundi nta ukomereka nta wasiga gatwe ariko intambara nyine ukwicana burya intambara ni ukwicana aho ziri kwinshi nazo si ikintu cyo kwihutira vuga gutya ngira uko ubwira umuntu ariko arakwica mugabiteye cyo kwica uramwivura nta kundi uramwivura ugakingira abiwawe ugakingira ababayi ugakingira umuryango wa tsikera icyo gituma dukora tugashyira kuri ibyo kandi tukabivuga twebwe kuko ntawo kubwira ngo kiriya ntukivuge kandi ariko arakwica ntawoza ngo ibyo n'ibikorwa uriko urapfa ariko aragutabara ariko aragukorera ibintu byo gutabara biriho iyo umaze gusanga uri wenyine uteza guhangana n'ibibazo ufise urahangana nabyo nyine ukashima teza acte ukabikorana iteka rishoboka ukabikorana ubuntu bishoboka kuko intambara ziri kwinshi naho dutangazwa n'ibintu biriya twagize gutangara kuko sendere flex intambara cyari gitego dutangaza uno munsi nta bintu cyabije dutangaza kugira ngo twarizeye ko bazohinduka ari bamara kugira responsabilité y'igihugu nta byaje donc ni babandi nyine nta gitangaza kirimo ni ngombwa rero dusangira ibyiyumviro dusobanukirwe kumwe mubo reko ndugize nasa ariko aravuga icyo saho ndazishira no kuri nagatowe amatora si y'ukuri cyo mbora cyo dutabara nta namba ugomba kubanza kumvikana ubwo Burundi dushaka tugomba kumera gute ubure kuza muri president y'amatora bwo barakinza bagiye y'inzuko wewe bisigura yuko ari ngombwa ko twarira tubanira ishaka Burundi bumeze n'iki n'ibiki ibi ni cyane tutagomba kuvuga tugira bose tugira bose ubwo ari bwo kigwa aho bigomba kugirwa ariko bigomba bigomba kubikirwa gukorerwa bitugotorerwa ariko ngombwa iki gihe tugitofite ko kugira ngo dusobanukirwa kumwe ibibazo dufise kugira nejo tuzopfubusa ko tudasobanukiwe kumwe ibintu twari kuba twasobanukiwe imbere no kuja muri urwo rugendo rurerure turindiriye murakoze cyane Inosa Muhozi mbere ko Pacifique avuga ariko nsabe Peters niba muko muranyumva mugara ka micro Pacifique ninahazwe namwe mugerageze kwishura umusongore umwanya wagene kino kiganiro usa no warangiye. Murakoze bwa mbere bwo noshimira abantu bose badutereye ibyumviro bagize icyo bashikiriza kandi byose byari ibyumviro bikomeye. Pamela yadushimiye nanje ndamushimiye yanarangije agira ati
yamara bakora ibyo bakora bamenye ko hariho abariko barakora ubutegetsi ntibwibaze ngo bizoguma gutyo. Ryari ijambo rikomeye iryo. Tera imbere nawe yadushimiye, nawe ndamushimiye. Hari icyo yavuze gikomeye ndacumva gutyo. Yagize ati kimwe navuga cya renseignement CNDD-FDD ikoresha igenderako, ati ni igikoresho. Ndavyumva uko nyene yabivuze na jewe. Hanyuma aragaruka kuri ideologie giheruka twakoze ngaha. Ni Karugambara niwe yagize ati ni probleme, ni ikibazo cya ideologie, kandi ideologie igwanywa na ideologie. Buriya kimwe nguma mvuga nti abantu bategerezwa kuba biteguye neza mu vyiyumviro bwa mbere, hanyuma ivyiyumviro bikaca arivyo bidetermina les actions. Kirahambaye rwose ko haboneka ideologie iza gusambura ideologie y'amacakubiri itwara igihugu uyu munsi. Hano harakomeye, abantu ntibibaze ko ari kuhasimba ngaho, naho ni ntabanduka, kugira ngo bishoboke ko igihugu gikira hateza kuba ideologie ihuza abarundi isambura ideologie yaje kujyanisha abarundi. Hanyuma Dignité nawe yavuze ibintu bikomeye, sinzi ko none abigaruka ko, ariko uko yagiye arabivuga hose numva nanjye tubihuje uko ariko arabivuga. Yavuze crise de confiance iboneka mu CNDD-FDD, ariho hamwe bagira bati duhe uwo twizigiye, uwo twamaze kumenya ingene bacunganye, ingene twamaze kubivuga sinobiteba ko. Yagarutse kuri ikijanye na renseignement ko abafite ibyo bagomba gukora bose bategerezwa ico kintu kugifatira umwanya, kuko nico kibasambura nabo niba batarakize ntaco bazoshika ko kinini. Yavuze no ku bindi kuri ndamushimiye kuko numva uko yabivuze ariko ndabitahura. François yadusabye ko twokwiyumvira n'ikindi kiganiro cohora kigaruka gose ku burenganzira bw'abantu. Yavuze les droits et les devoirs du citoyen. Kumbure muri Focode naho turashobora kwiyumvira ko hari ubundi bwoko bw'ibiganiro dushobora gukora, ibiganiro bifise nk'iyo mvuze mu gifaransa nti caractère pédagogique, ibiganiro vyigisha abantu, bibaha ubumenyi. N'ibi byose wumva abantu ariko baravuga n'ibyo by'intambara, kumbure barakwiye kwiga n'ibihugu vyagiye bishobora kwibohora bikoresheje intambara, ibihugu vyibohoye bitarinze kuba intambara, hakaba ivyo vyigwa, maze abiyumvira bose ico bokora kumbure bikagenda bigira ico bibafashije. Yanasavye ko hobaho ikiganiro kijanye n'ugwaruka. Byose nta kidashoboka, ni iciyumviro aba dutereye ku ruhande rwacu, dushobora kwiyumvira ko dushobora kubikora nk'uko n'abandi atari jewe. Deja turi kumwe na Innocent Muhoza afise televiziyo, hariho abandi bariko barumviriza. Iyo besoin ikintu ugwaruka ruvuga ko rukeneye aho ruvugira, kumbure naho rwigira, bamwe bose bakakiyumvira ko ataco bogikora. Ko mu kiganiro cyaheruka rero watubwiye ati no kwiyumvira uburyo nk'abantu bakiri bato cyane uyu munsi turiko turavuga ugwaruka. Ubu hariho abo nokwita abakuze bari mu rugero rw'imyaka za 70, 60, 50. Turafise abandi bari hagati yabo ba 50 n'aba 30, ariko hariho abandi bari munsi cyane bari ku myaka 20, 18, 15. Mbega bobo hariko haboneka ubutumwa ubuhe bubashikira buca mu zihe nzira z'ugwaruka bw'imyaka gwumviriza n'ibi. Aho hose birasabwa ko abantu bagenda bitunganya kugira ngo habeho ubutumwa bushikira abo, kuko hariho ugwaruka novuga ko ubumenga ubu gwaherewe CNDD-FDD yigisha ibiswi by'inkona. Uwumvirije ibintu ugwaruka buriko burigishwa, hari ikibazo. Ninde wundi ariko arabwira abo muri iyo myaka ibindi vyiza atari byo vyiyumviro vy'amacakubiri bari ubwo buruzi bariko barahabwa ubu. Aho hose bidusaba twese kuguma twiyumvira ni igiki kindi dukwiye kuzana gishobora gushikira abo nabo. Hanyuma nta buntu yambagije ati mbega hari icyo nibaza leta nshasha yagiye kuzana, uravye amaleta yagiye arakurikirana. Hari icyo yagize ati kenshi urabona iyo turiko turamabi akogwa n'ubutegetsi buhari, hariho twibaza ko ibyo bageze ko ari byo atavyosumba ivyo, iyindi leta yaza tugasanga haje ibisumba ivyo. None ubu hari icyo umuntu yokwibaza
iyije nayo izoca ikora reka tuze tuyirabire ntacyo niteze ngo izoza gukiza ariko sinopfumura kandi muvuge ngo iyi zozi zovyonona muri runo ruhande mama afise ubuhinga bwo kudutangaza bagashobora kuronka ikirushiriza kuba kibi ivyo twamaze kubona umugani wa Daruto ati hazobaho n'ibindi bisumbirije ivyo twabonye ati kubera ko tudashikira Red Tabara ico yakibajije novuga sinzi ko uko noronka inyishu jewe no gitanga kwico kumwe twamye tuvuga tuti bamwe bose kuco bashobora kuco babona bokora babandanye bitunganya ababona nk'inzira y'umuheto bashobora kugira bati inzira nziza niko boshigikira Red Tabara bakayikomeza hari abandi ushobora gusanga agira bati bokora uwundi muhari kumbure bariko baranawukora numvirije burya iyo umuntu ariko arumviriza amajambo ko avuga urashobora kumva umuti hariho ikindi kintu gishobora kuba kiriho ndiko ndavyumva je navyumvise mu mvugo zagiye ziravugwa rero aho ni hamwe nguma hahandi ikintu umwe wese ico yibaza ashobora gukora ariko no muco yibaza ashobora gukora agume yagura ashobora guhura n'abandi kugira ngo intumbero yose yoza ikiza igihugu iba intumbero ishobora guhurizwa ko na benshi ndori cimpa yagize ati yagize ivyumviro vyiwe nawe turamushimira nk'abandi ati vyabaye mu nama nshingamateka ni simple jeu de chaise musicale nivyo igifaransa ciza ariko nibaza ko bitagarukira aho gusa ni vyiza ko niyo jeu de chaise musicale ni vyiza kuyiraba ukayimenya burya ni ryakosa navuze hamwe dushobora gukora gufata ututi vya CNDD-FDD byose turabizi umuntu akaca afata gutyo gusa ati turabizi nta bindi tuja kuraba iwabo ni ukuguma umuntu yiga izo dinamike no muri bo ziriko ziraba nibaza ko urugamba urwo ariko rwose uwo mugwana umutengereye ntunamwige ntunabona ingene nawe intambwe zindi ariko aragira canke ariko aragira intege nke kurusha uko yari ameze uba wihenze uwo muhiganwa utegerezwa kumwiga burya nabo batwiga twese nk'uko na twebwe tuteza kubandanya tubiga uko bariko baragenda ico gukoresha amajambo amaformule toute faite nk'uko ngo jeu de chaise musicale ukaba uhejeje ngo birakwiye sindabibona gutyo uwibona gutyo arashobora kwibandanya gutyo ariko ku bwanje nta na kimwe tukwiye gufata minenegwe ni ukukiga ukakibona ukabona iyo ibintu biriko biraja hanyuma no mu rugamba ugira ukamenya uti ndashobora gukoresha iki nanje kuko nzi ko hariya hameze gutya niko ndakibona jewe hanyuma yagize ati Focode ikunda kuvuga ko CNDD-FDD twara nabi ko Focode ikunze kwerekana amabi intwari iriko irakora kubwiwe ati ivyo twese turabizi ko iyo ntwari ikora amabi kandi izoguma iyakora ntawo bitaka umwanya ahubwo twoshira inguvu ku kuvuga ico kurikira naco ni icyumviro ciza ndakimushimiye naco nyene ariko rero akantu kumbure je nshobora kongera ko ngaha nuko hari irindi kosa tubamwo hagati yacu iyo abantu bariko baravuga nk'ibijanye n'iyi ntwaro amabi ikora hariho abafashe inzira y'uko berekana nyene amabi iyo ntwaro ikora bakayashira habona bagafasha abarundi kumenya neza ibiriko biraba naho umuntu avuga ngo bose barabizi sivyo mu kubimenya barabibwirwa birahambaye ko ico kiguma kiriho hariho abandi bafashe iyindi nzira bobo barasa abagwanya CNDD-FDD umva dufise inzira zibiri zitandukanye mbona bamwe bose umuntu abubahira uko bakora hariho abafata umwanya munini wo kuvuga ko bavuze kuri CNDD-FDD n'abandi bamara umwanya munini bavuga ku byo CNDD-FDD ikora kwishirahamwe nka Focode bene aya mashirahamwe yo muri societe civile nta kwibagira igikorwa cyayo uko kimeze amashirahamwe muri societe civile cyane cyane yakora ku by'agatakazi na muntu igikorwa cyayo cya mbere ni ugutohoza ibihari bagafasha
yaba inzego zo mu isi zo mu gihugu n'abanyagihugu nyene kubafasha kumenya ikiriko kiraba ico arico kandi cyatohojwe neza ntibibe urusaku n'ibihuha ibyo tuba dushize ahabona. Ikigira kabiri ni uko iyo ivyo tubikoze duheza tukarondera ko tukora icitwa plaidoyer mu nzego zitandukanye ziba zifite ico zishobora gukora, tukazibutsa ko ico kintu bategerezwa kugikora. Icya gatatu ni icitwa sensibilisation, ni iki cyo gufasha nyene abantu kubereka ivyo bihari ivyo ari vyo. Ariko hakaba n'iki mubona dukora cyo gufasha abantu kugumana deba, ko abantu baganira kuri ivyo bintu bihari. Buriya umuntu avuze ngo tuja kuri description gusa nk'uko yabivuze abaturenganije. Focode irafasha ubwa mbere abantu ko bamenya ibihari, ariko kandi mu gutunganya nk'izi deba ni murabe nk'iyi tukoze uno munsi, burya ivyo vyokorwa ntibyavuzwemwo mu mpera. Aba bandi twahamagaye bakaganira twisanga bamaze kuvuga ibihari bahereza kuvuga ico bibaza ko cokorwa. N'ubu nivyo vyakozwe muri kino kiganiro. Ico rero ntituzogihindura twebwe muri Focode, tuzoguma dukora gutyo mu gihe tuzoba tukiri ishirahamwe riri muri urwo ruhande rw'abaharanira agateka kazina muntu. Ikindi cya gatatu ni ukongera ko hari aho abantu bashaka kudusaba ibitajanye n'amashirahamwe benaya. Focode ntishobora nk'akarero nk'umuntu akaza kudusaba nimba kutubwira ngo icokorwa ari nk'aba babwira bati tuje gufata ibigwanisho, ntihagire uwitega ko hari umunsi umwe ishirahamwe nka Focode ryo rizovuga ngo abantu nibaje gufata ibigwanisho. Ico ntikibaho ku mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Kiretse tuvuze tuti uyu munsi twabivuyemo ivyo twabaye ikindi kintu. Rero umuntu aje kutubaza natubaze azi ico turi. Ni nkuko utoja kubaza Human Rights Watch ngo kubera ko utavuze ko abanyapalestina bofata ibigwanisho kandi kugiye kubafasha gufata ibigwanisho. Ni nkuko utobwira irindi shyirahamwe ryose rivuga iby'agateka kazina muntu ngo ribwire ngo genda uvuga ibyo gufata ibigwanisho. Ibyo ntibishoboka, ntibibaho mu mashyirahamwe benayo. Twebwe ico dufasha nico cyo guhuza abantu bakaganira ku bihari, hanyuma bonyene ikibarimo bakakivuga, icokorwa bakakivuga, mugabo atari Focode iza kugira uruhara rutari urwayo. Duterane intege kurusha guterana amacumu. Nibaza ko ari byo bihambaye nimba dushaka gukira by'ukuri. Tuje mu guterana intege, twirinde guterana imitego. Umuntu asabye ico kintu Focode yo abasanga ariko nayitega umutego. Twirinde gutegana imitego, twirinde kwamburana agashambara, duterane intege, umwe wese muco ashoboye tumutera intege, tumukomeze. Namwe ndakivuga kuva mu biganiro byose twakoze. Innocent Muhoza ariko aravuga afise renaissance, ntiyahambaye kuja kumutera amacumu ngo renaissance ntakimaze, ahubwo shibikira nabijya ashobora muri renaissance ntibizime. Focode kubyishoboye aho kuza kuyitera amacumu ngo ivyo mukora ntaco bimaze, tugerageze ko n'ivyo bito ishoboye byo bibandanya. Hanyuma ico kindi Focode idashoboye aho kuza kugituka Focode, uwundi agira ati ko Focode ishobora description, reka twebwe dukore l'action. Ko Focode iri faible idashobora l'action, reka bakoze description twebwe dukore l'action. Tuyibaze ko umbura uti mbega Focode mwebwe ibyacu turiko turakora mubibona gute? Hari icumbiro mu dutereye tuzo tugikebatereye kurusha kuza gutera amacumu naka ntashoboye iki naka ntacamaze ntaca ariko arakora. Sinibaza ko inzira bene izo zizodushikana ahantu hanini tubandanije gutyo. Ndashimye rero ndashimye abambagije bose ngene twaganiriye hano. Nukuri cyane ikiganiro kiryoshe ndabikengurutse. Murakoze cyane Pacifique. No kuri izi mpanuro za Pacifique ntahazwe tugira turangirize ko ikiganiro cy'uno munsi, ariko sinorangiza ntakengurukiye ubwa mbere abadukurikiye, ababajije mpereye kuri François Eric Ndoricimpa, nta buntu Dignité Pamela, Professeur Terimbere Wilson Ishimwe na Jean Claude. Reka kandi nshimire abatumire bari baduteye iteka baza
gusangira ikiyago natwe no kwishura ibibazo mpereye kuri Innocent Muhozi mwakoze kuba mwitavye kino kiganiro. Bakumva neza, urakoze cyane, murakoze Ego mwese murakoze cyane ibyumviro. murakoze cyane reka kandi shimire Epitasi shimire Imana nibutse ko muri umuvugizi w'umugambwe MSD mwakoze namwe kwitaba isango. naje ndabakengurukiye ndashimye cyane rwose ko mwashoboye kudutumira n'ejo canke hirya y'ejo mudukeneye dufite akanya tuzobitaba. Murakoze. Murakoze namwe reka kandi shimire mwivuye ku mutima Pacifique ninahazwe mwakoze namwe mwakoze nk'abikorera nibutse ko murongoye ishiramwe Focode naryo ritunganya kino kiganiro. Nanje ndabakengurukiye gose muravuga ko mu mpera z'ikiganiro murampindura nkambara yindi koti y'umukuru wa Focode nyene rero niko kajyo kugushimira mwese bwa mbere wewe nyene wadufashije ikiganiro ntaco twari kwishoboza wakoze kose muri ko kwitanga no gushimira bagenzanje twasangiye kino kiganiro iruhande kugisangira harimo ko bitaba umutumiro wa Focode turabashimiye gose. Ndashimira kandi abadutera iteka bakitaba ikiganiro bakaduha ivyumviro byabo. Hari ijambo ryagumye rigaruka abantu bose bavuga ngo dukora iki nagumye nishura nti twibagire réseaux sociaux bamwe bose barabe igishobora gukorwa. Je cyo nemeye muri kino kiganiro mubo mfise amanimero muri abanyene bagije ico kibazo je ndemeye ko umwe wese nzomutelefone ndamubaza ico yibaza ko twoshobora gukora ntihagire ubuyumvira ko byoza biva hanze. Ndahawe uwo dushobora guhuza ivyumviro mbere tugiye tuti reka tubandanye urugendo hamwe umwe wese ndamufise inimero mubabaje ico kintu nzomurondera nzokimubaza ntabwo ari uwundi n'umwe wese aguma agira ati jewe nyene nokora iki hanyuma jewe nawe twokorana iki. Nibaza ko nitwagenda gutyo gukira bizoba bitanguye. Murakoze mwese mugira ijoro ryiza. Murakoze namwe Pacifique ninahazwe kuri mikoro mwari kumwe na Gilbert Niyonkuru nsavye imbabazi kandi kuri no minota twarengeje muri kino kiganiro hanyuma kandi mumenyereye muri kino kiganiro tuba turi babiri na Alice Hakizimana uno munsi akaba yafatiriwe bitakunze kumbure ko tuzoba turi kumwe nawe mu kindi kiganiro kizokurikira ariko kandi hari bagenzanje bamfashije muri kino kiganiro Godien Niyunge ko yaragihagarariye cyo kimwe na Jerome Kazabukeye nawe yafashije kugira ngo amajwi n'amashusho abashikire ku rubuga Facebook rwa Focode nawe ndamukengurukiye twese hamwe tuti amahoro n'umunezero bitangwa n'uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro cya Focode kizokurikira na Gawamba.